tuba tunezerewe iminsi yose iyo abantu bumviriza ijambo ry'Imana n'umunezero. Igihe cyose imiryango icuguruye turashimira Imana, ariko hagati muri twebwe harabiyumvira ko ntegerezwa kubaha inyishu. Sinashaka kuyibaha kuko nta nyishu n'imwe ntegerezwa kubaha, ariko kubw'ubugwaneza ngomba kubikora. Nagomba gufata ikinyamakuru gitonyi icagize ico gikora gikomeye ingaruka cyane cyane mu bizera, nibo bafise ibyo bashaka kumenya. Abandi bose batahura ibintu neza mu buryo butomoye, ni gusa bamwe mu bizera nibo batabitahura. Kandi kuri bo nashaka kuvuga ibi bikurikira: sinigeze na rimwe nicara ku birenge bya Gamariyeri, sinigeze mara isaha n'imwe mu ishuri rya Bibiliya canke muri kaminuza ndi ku birenge by'umuntu. Nagize amahirwe gusa yo gusoma ivyanditswe mu nama y'Imana no mu gikristo cy'umunsi n'icejo, hamwe no mu gatabo umugambi w'Imana ku bw'abantu. Ibintu byose byanditsemwo byari bifatiye canke gwari urufatiro rw'ivyihwejwe mu bintu nahawe mu nyuma. Nta mutwe n'umwe wo kwandika ko nahawe uwo nategereza kuvuga ko ngo nahisemwo ngo nandike. Ndizera ko ndafise uburenganzira bwo kugaragaza ukuri mu burebure bwose bushoboka. Birashoboka yuko tudatahura neza ibyo bintu byose, ariko mwebwe canke bamwe muri mwebwe iyo mwari mu kibanza canje mwobitahuye neza. Mbega ni kangahe tuba duhurira n'abaganza? Mbega ni kangahe igihe nagenda nko muri Kinshasa mu kwa gatanu, aho nategerezwa kuja kuraba abo muri leta, nkaraba abo hejuru, abo nategerezwa kubwira ko imiryango yari yugaye, hanyuma kugira ngo kubwo abere data b'abakundwa batashobora gukorana. Ni urufunguruzo rwa hano ku isi, si urufunguruzo rwo mw'ijuru. Urufunguruzo rwo mw'ijuru ni ikindi kintu. Umwami yabwiye Petero ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Ubwo ni urundi rufunguruzo, uko ni uguhishurirwa kugira ngo dushikire iby'Imana ishaka kutubwira. Ariko kugira ngo dushigwe hano ku isi, nimba nobivuga nk'uko, kugira ngo tubone imiryango yuguriye ahantu runaka, hari ibindi bintu rimwe rimwe biba bikenewe kandi bigakoreshwa. Ndiyumvira yuko ubwoko bwose bwonezeranwa nanje. Bambajije nimba hoba harabaye umunsi mukuru mukomeye hano, nategerejwe kwishura yuko kuri bamwe hari umubabaro, nta munsi mukuru wari uhari. Kandi ibyo koko byari bimeze nk'umuriro usutswe kuba nk'amavuta asutswe ku muriro. Nashaka kubereka ifoto ya Muneta Branham aho yari karavuga ubutumwa yambaye ya makoro y'abapatiri, nk'ay'abapatiri abahindukiye araba inyuma. Ni uwo Muneta Branham nyene yarabigwanya ibyo bintu, ariko akagenda mu cumba bambariramwo i Bombay mu ishengero ry'Abangilikani, aho nanje navuzeyo ubutumwa, aho nanje nategereza kwihindura. Hanyuma umupatiri arambwira ngo ni wihindure hano. Yarampaye iyo muzu bambara n'injakoro yabo ibihindukiye. Hanyuma gusa naramwishuye ati ndeka ndije nyene gatonge ndagusabye. Hanyuma asohotse nasubije ya muzu y'abapatiri aho yari yayikuye. Hanyuma aravuga ati ndaza kuguhamagara umwanya ni washika. Hanyuma igihe yamamagara narishuye ndabikunze. Igihe yamamagara narimeze nk'uko narimeze ubwa mbere, ntambaye ya muzu bambara y'abapadiri, atana ya koro ihindukiye. Muneta Branham yarahamagawe yambaye iyo koro ihindukiye. Yari gushobora kwigaragaza nk'uwagumije umutwe akabyanka nka jewe, nkavuga ngo nguma uko narindi, ariko we
nka Paulo uko yavuga ngo nabaye umukozi wa bose kugira ngo ndonke igitigiri cishi Abikorino ba mbere 9:19 navyo bifise umugabane muri ivyo bintu kandi ntituzi ico biba bimaze hareze imyaka 2 nari mfise icifuzo mu mutima wanje urakoze nimba kitavuye ku Mana munyanganire ntibirangira nabi gushika ubu ndizigira ko bizoguma uko nyene ndisubiyemwo sinkene nko kimwe na Paulo kugira ikintu namenye hano runaka nakire kimwe nigiye ku birenge by'abantu nico gituma takire kimwe ngomba gukura mu bibyo ahubwo nigiye byose ku birenge by'umwami kandi nashaka kubiha abandi turashobora bende n'abashiki banje turashobora kumbure turashobora kugira ibyumviro mu kutamenya kwacu mwidata Branham nawe byaramubabaza cyane mwidata Branham yarababajwe ku myaka yabaye ku ishuri yarabibabajwemwo gose yarafise ukuntu adakunda ibintu muri we mu bintu byano ku isi natwe turashobora kuba tumeze uko nyene twese abantu bari hano hanyuma naranezerewe cyane yuko ibyo bintu nabishoboye cyane mwategerezwa kunezeranwa nanje ntimureke ikintu na kimwe kiduge mu mitima yanyu kuko ibyo naco bimaze nta kintu na kimwe mu by'ukuri bimaze ahubwo ibyo bintu biduze mu mutima wanyu bibagira nabi muzi yo muzi ibintu nategereza gucamwo byo muri leta n'ibintu byose byabaye kugira ngo dushobore kuba turi hano duhagaze igihe nazoba ntakiri ngaha muzomenya intege ingufu byatwaye mu Budagi nta kintu kimwe cogereranywa n'ico turi canke ico dukora hano ntituri abantu bavuga iby'imico ntituri umugwi ishirahamwe nta kintu na kimwe turi imbere y'amategeko ariko dufise igihagararo ico twishingize nkuko turi nk'ivyo byose kandi atari ico turi Imana yatugiriye yaduhaye ko tugirirwa ubuntu imbere y'abantu kumbure kubw'igikorwa dutegerezwa gukora kumbure umunsi umwe izokwiyemeza izoshikira isi yose kandi tugategerezwa nkuko nabivuze heze imyaka 2 mu Bwongereza aho hategerezwa kuba hari satelite izoshigwa hejuru kugira ngo hashikigwe abantu bose mbega bizomera gute naje ubwanje nabyonze noshaka kwikwega amatwi nkavuga ati wakoze iki abandi nabo barabishoboye abandi nabo barashobora kubikora ariko reka tureke ibintu nkuko biri je sinza mfise amajambo menshi y'ubwenge bwa muntu ndabibabwira nta nibyo barumva ibintu nk'ibyo kandi ntibiranabashikira jewe byanje biratandukanye mbega kuri ivyo nobikora mwiki nobikora kwiki hariho imyaka 30 nari gushobora kuja kwisha ishuri rya Bibiliya naravyanse kubera yuko imbere mu mutima wanje ndashobora kuvyemera mu bwina sinashobora no kubona ko ndumuvuga butumwa kuko sinigeze ariko navuze ubutumwa mu isi yose ego none mushangira iki jewe sinize iby'amashuri ya Bibiliya ego narabibonye sinigeze ndaribamo kumbure naragiye runaka nkagenderera mu Bwongereza muri Suisse canke Rosen ariko ziba ari inzira nyene Imana ishobora gushishamwo umuntu ibintu tubona ibintu tutabona uko mbere tuzobona ejo nico gituma munezeranwe nanje birashoboka yuko ibyo Paulo yanditse kiriya gihe bizosohoza canke Luka kubira Paulo ndimvire ko Luka yanditse mu byakozwe n'intumwa ibyakozwe n'umwa 22 haravugwa ngo kubwo ubutabazi bw'Imana ndacariho gushika n'ubu shingira intahe imbere y'abahambaye n'abato ntacishije ku ruhande kubyo abahanuzi na Mose ibyo bavuze ko byategerezwa gushika mu byakozwe 23 ego ico cyifuzo cacu gushinga intahe imbere y'abahambaye n'abato kumbure rimwe birakwiye ko kwisha mu gihagararo bagezemwo kugira ngo twikintu tuvuga ariko munyemere nyine nkuko meze igihe nazo nkiri hano ku isi muzoshobora kwiyumvira ku bintu byabaye ariko
ibyo mubireke uko mwene data avuze ngo nawe tuzore ngaho nibyo mwene data Schmidt tuzojana twese ku mwami ariko ndabasabye mu by'ukuri hariho ibintu ibyo namaze kuzana kandi nashaka yuko muntahura sinashaka yuko ukudatahura kubyuka canke ibintu bidakwiriye atari uko umunsi umwe sinzoba nciyumva neza kandi sinzire ikintu kizoba ndabasabye mukore ku buryo bw'uko mbandanya kwiyumva neza muri kino kibanza twese tukiyumva neza turi imbere y'umwami ntimureke ikintu na kimwe muri twebwe cyoshobora konona mu buryo buca nk'ubundi kumbure dumwe mu ngingo zito cyane zo mu mubiri ibyo Pawulo yavuze ngo ingingo ziteye isoni ngo tuzicubahiro cinshi iza kwicubahiro cinshi abikorino sinzi ingene Imana itanga ibintu kandi uko biri kose umwami abishimigwe kubwo imiryango yose yugurutse kubwo amahirwe yose kubwo ubuntu yaduhaye bwo gutanga ijambo ryiwe ndabibabwira Imana niyo asaba kudufasha tuzogira igikorwa cyo gutanga by'ukuri inama yayo mu by'ukuri nahamagawe n'umugore umuvugabutumwa w'umupasitori mu kanya gaheze twababatije kera muri Kaufu ntitwasuye kumva bavugwa iyo myaka yose hanyuma umutima nama we wakangutse hanyuma uyu munsi agenda kuri posita kugira ngo amenye iyo turi yampamagaye aravuga ati mushikana Frank yambwiye ati umugisha byabazaniye kuba twavuze ku nama y'Imana arabaza ati niba dufite utundi dutabo ndavuga ati tuzokwandika utundi kumbure tuzobarungikira hanyuma asubira kumbwira ibintu bimwe ariko andi koko ku mutima imbere yo kugaruka k'umwami umwami atugiriye ubuntu bwo kugaragaza ibyo Imana yashikirije abantu turasabye ngo idufashe ndabasabye irindi rimwe mu nyemere nk'uko ndi n'ibyo mfise byose nimba ryari ikosa Imana izorikosora nimba byari bigororotse Imana izo bidusubiza mukomeze dukwiye guteba ku bintu nk'ibyo ndizigira yuko umunsi umwe ntazotegerezwa kugira ibintu sigura mwemere byose nanjye ntakire kimwe mbaza abantu hari abantu bizera ngo abana babo ngo ntibakwiye kwiga abandi bakwiye kwiga mureke umuntu wese afata ingingo nk'uko abyemezwa kuko afite uburenganzira bwo kubyizera kandi umuntu atiga cyangwa umuntu yiga bose uko ari bose ni abanyakuri barafise uburenganzira bwo gushikira ibyiyumviro byabo bakabaho nk'uko babyemezwa kandi guhera aho tuba dushizeho uburyo cyangwa imikorere hanyuma tugashaka kwinjizamo abantu bose ntituzigira tubishikamwo gushika mbere gushika kuguza k'umwami hanyuma kuherezo natwe ubwacu ntituzinjira muri iyo mikorere iyo ubwacu twishingiye reka dukureho ibi mikorere n'ibintu byose umuntu wese abeho abereye Imana abereho uko yemezwa umutima wiwe kandi umuntu wese abazwi neza ashikiye icimviro ciwe bitegereza kumera nk'uko gushika kuguza k'umwami nta kundi kuntu byogenda atari uko tuzogozanya ubuzima bumwe ku bandi hanyuma dushirane ibiti mu makurudumu azunguruka kandi bikwiye kugenda nk'uko nabwiye rimwe umwene data ati nubwo nogerageza gusanga ikintu no kwagiriza umwene data nta kintu notora ingingo y'umuntu wese bitunganye cyane biri nziza bigororotse ku buryo bw'uko nta kintu na kimwe bafite cyo kuyivugako dutegerezwa twese kugira iyo nyifato kandi ndabyumvira by'ukuri ingingo yose umuntu wese afashe ibe nziza kuri we ingingo y'uwundi kumbure irashobora kuba itandukanye cyane kandi uko niko biri uko niko tugomba kwemera umuntu wese uko ameze igihe nagendera muri Amerika ubuheruka nabonye agatabo
ku bintu byo guharura abantu mu 57 tuyumvire yuko umunsi umwe tuzobironka twese ubwo butumwa ariko nashaka kuvuga guhera ubu yuko tuzobiza ko mu ncamake ariko kubiraba igice cy'amadini haravugwa ku rupapuro rwa 4 ngo ibiraba iby'ubutegetsi ku bintu by'idini hanyuma bikavugwa ishengero rya katolika ishengero ry'ivugabutumwa ishengero ry'ivugabutumwa ryidegembya umugwi w'abayuda umugwi w'abisilamu n'indi migwi y'amadini hanyuma kuherezo agaca havugwa ngo abatari mu mudini na rimwe aho rero twese niho dushaka agakwego naho mu mategeko nta mugwi n'umwe turimwo kandi nta burenganzira na bumwe dufise hano ku isi ntabwo turondera nta nubwo dukeneye twebwe dushira gusa akadomo aho hantu yuko atandini na rimwe turimwo nibyo gusa kumbere birakwiye yuko twokongera ko ayandi makuru make yego ibivugwa hano ni uruvange cyane sinzi icyo abantu bazobikoresha uko biri kose ntidukeneye kubihagarika ko umutima uko ibitekerezo gushika bizoshika uko biri kose kandi amategeko n'amategeko ibyashinzwe nk'ibyagezwe ni ibyashinzwe nyine natugeze kubivuga kubera yuko ndabikuye muri Amerika mbega two tukabibiriya twari tugeze birashoboka muri Bitesalonika ba 2:1 hari aho mbega twaheraje na Bitesalonika ba 2 igice ca mbere aho cyangwa hari umuntu afite ikibazo mbega ariko duca Bibiliya nta n'umwe ikibazo kirabajijwe ego ni muri ndi jambo ry'ubuhanuzi ryo nasomye uyu munsi muri Bibiliya mu Congereza muri Hoseya yuko ngo babyaye abana b'ibivyagwa rw'abana b'ibivyagwa ico camye ari kibazo Imana yari yaratandukanije ubwoko bwayo ntiyashaka yuko Abisirayeli bivanga n'abandi cyari cyagezwe c'Imana yari ingingo y'Imana nico gituma hariho uko gukomeza ibyo bintu nk'akarorero umwisirayeli Abisirayeli igihe bari bavuye mu bunyago bw'Ibabuloni inyandiko zose n'ibintu byose by'amavuko byabo byararabwa hanyuma bagashinga neza abari babirimwo n'abatari babirimwo hategerezwa kuba hariho icyandiko c'amavuko ikigaragaza aho umuntu yavukiye hariho n'ibindi bintu abantu bashirwa ku ruhande ntibari bafise uburenganzira bwo gufata ku byera cyane kuko batashobora kugaragaza inkomoko y'amavuko yabo ariko mu Isezerano Rishasha biratomoye Yohana yavuze mu butumwa bwiza muri Yohana igice ca mbere aravuga ngo uwabyawe n'Imana ntaba yabyaye no kugomba k'umuntu cyangwa kugomba k'umubiri ariko abyawe no kugomba kw'Imana muri Yohana 1 no mu Isezerano Rishasha naho hari urubyaro rumwe rw'Imana rufise uburenganzira kwa samuragwa ibisigaye nabyo ni kivange kandi ico kivange nticemewe mu ishengero ababyawe n'Imana gusa nibo bemewe mu ishengero ni mu Heburayo 2 ngo twegereye 12 ngo twegereye abana b'imfura banditswe mu ijuru nk'uko Mwete Branham yabivuze kenshi nta muntu n'umwe ashobora kwinjira mu isengero ariko ni kuvuka ngo ubuhe uburenganzira bwa samuragwa ubu umwana by'ukuri bice mu mategeko nasomye uyu munsi ijambo ry'igitangaza mu cete c'abigaratiya ni mu gice gato nyirindira gato ni muri Galatiya igice ca 4 dore ku murongo wa 4 haranditse Abigaratiya 4 umurongo wa 4 maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe umurongo wa 5 ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe biduheshe gucika abana bayo amen
hano Pawulo avuze ibanga ryose ry'Imana hamwe n'abantu. Imana yari yaremye Adamu umwana wayo, yashakagira abana nk'uko bameze nka Adamu, abana bazobaho ibi bidashira, abana bazoguma ibi bidashira, abana abahungu n'abakobwa. Kandi ibyo ndabivuze ibyo mu majambo yanje, muri ubwo buryo ari ukuntu byahindukiye nabi. Hanyuma Imana irondera uburyo bwo kubasubiza mu gihagararo c'abana ubwayo icika umwana. Nagomba kubigaragaza ivyo mu buryo bw'uko abantu bose batahura impamvu Imana ubwayo yihishuye mu mwana. Kandi bijanye n'ibyo, hano Adamu wa mbere hanyuma Adamu wa kabiri, Imana ishaka gutwara iheraheze neza inama yayo y'inkomoko hamwe n'abantu gushikaho isohoza mu bihe bidashira mu guhoraho kwayo. Kandi izo bishikako igihe umwami wacu azogaruka agatwara abiwe iwe, aho bazohindurirwa iyo nama, umugambi wayo uzobugarukanywe, inkomoko y'uwo mugambi wayo uzoba usubijweho. Nta gace k'icaha c'urupfu n'ingwara bizosubira kuba nta kintu na kimwe, ariko imero uko yari imeze imbere y'uko umuntu agwa biriko bizosubira gushika mu bihe bidashira. Amen. Uko niko Imana izoheraheza ivyo ibintu. Igikorwa cacu kizoba ari kwerekana gusa, kutwerekana abantu uwo mugambi w'Imana. Ndizigira ko isi yose izovyumva. Amen. Vous pensez peut-être que je vais trop loin. Kumure muribaza ati ngiye kure ko ntakomeye neza. Mais ariko je vous demande, ndabasaba, qu'a-t-on annoncé lors de la naissance ndababaza, havuzwe iki Yesu avutse, umwami Yesu ngo umunezero ku bantu bose, mbese ko umwami yavuze ngo gushika ku herezo ku mpera z'isi. Mbega twahagarara kuki? Ndabibaza, mbega dutegerezwa kunezerwa yuko abantu bake babaye abizera, cyangwa dutegerezwa kunezerwa yuko abantu benshi babaye abizera? Dutegerezwa kunezererwa iki? Ni gusa mu kibanza iyo bidufasha by'ukuri tukumva ico bisigura, iyo abantu bahona, aho dutwara muri twebwe ubwo rukundo rubiragira rw'umukiza, naho niho dushobora gukwega abandi tubakura mu muriro. Ariko ico si cyo kibazo cabajijwe. Ndiyumvira yuko ikibazo cishuwe. Mbega hari uwundi afise ikibazo? Dutegerezwa mbega kugaruka mu Bitesalonika? Nimba nibuka neza, dutegerezwa kugaruka mu Bitesalonika ba kabiri. Ni umurongo w'ivyanditswe twakunze kwihweza cyane. Mwenda Branham abivuze ko nabyanditse ko umurongo wa mbere haranditse ngo kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokuranirizwa kuri we kwacu, turabinginga bene data. Naho hariko havugwa ukuza k'umwami, ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo hamwe no kuzokuranirizwa kuri we kwacu. Rero ikibazwa ni iki, ikivugwa ni iki: ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe, kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Turabona yuko Pawulo ariko afatanya ukuza k'umwami hamwe n'umunsi w'umwami. Twarihweje ico umunsi w'umwami cyo nico. Umunsi w'umwami uzoturira nk'itanure imbere yuko umunsi w'uhoraho ushika. Imana yategerezwa kurungika Eliya ngo agarukane ibintu byose. Rero nitureke ngo dushoke tunyiganyigwa n'ibyo byose nk'aho umwami yamaze kuba ari ngaho, ariko dusesangura mu byanditswe kugira ngo dumenye ibitegerezwa kubanza gushika imbere y'uko umunsi w'uhoraho ukubita abantu.
hanyuma igihe tuzoba twamaze gusesangura hanyuma tukamenya ibyo Imana yasezeranije, tuzoba dukeneye gusa kuraba, kwitegereza, gusohoza kugira ngo tumenye yuko igihe kiri hafi. Rero umuntu ntakwiye kugira ubwoba. Umuntu avuze ngo mwe muyamishuriye ko ngo umunsi w'umwami uri ngaha. Turashobora kuvuga rero buvugwa neza tukavuga tuti hano handitse yuko Eliya ategerezwa kubanza kuza imbere y'uko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'umwami uza. Ibintu byose bitegerezwa kugarukanwa. Nico Pawulo yashaka kuvuga yuko dutegerezwa guhagarara ku ijambo ry'umwami, hanyuma bitureke ngo tunyiganyizwe n'amajambo canke ibyo byose. Ku murongo wa 3 acavuga ibyo yahishuriwe na mwemu. Gutesalonika ba 2 umurongo wa 3 ngo ntihagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza uwo munsi kwa kureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Twasiguye kandi ibyo bintu. Hari umuntu wenyene muri Bibiliya yitwa umwana wo kuranduka, yari Yuda. Yari yavutse aza hano ku isi kugira ngo abe umwana wo kuranduka, nk'uko Yesu Kristo yari yaravutse hano ku isi kugira ngo abe umwana w'Imana, aducungure, adukure mu guhona. Ibyo byose byagizwe n'Imana uko, kandi byanditse muri Bibiliya ngo iminsi we wa mike, ngo kandi ubundi nawe afata ikibanza ciwe. Iyo Zaburi 109 byari gusohoza ko ibyanditswe byera. Uyu munsi naho ni ugusohoza ko ibyanditswe byera. Ku murongo wa 4 aravugwa mu Timoteyo wa 2 ngo ni umurongo wa 4, n'umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, ngo nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Benshi baranditse banavuga ubutumwa mu buryo burebure kuri ibi, ariko dushimira Imana yuko ibi mu buryo butomoye twabeshuriwe namwe mu w'Imana biciye mu bukozi bwa muri Data Branham, kuko bihuje n'ukuri. Ego ndashaka kandi ngomba kubivuga, hariho ibintu ibyo twafashe canke twamenye canke twabonye tukamenya, ariko ni biciye ku butumwa bwa muri Data Branham niho twabonye gutomoregwa kuzuye ku bintu byose, kandi ibyo turabishimira Imana. Ku murongo wa 5 aravugwa mu Timoteyo wa 2:5 ngo ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe. Ubu rero hacaza umurongo wa 6, kandi none murazi ikibuza mu Gifaransa ngo ikibiraba iby'ubu, ngo ikimufashe ikimubuza kugira ngo aze ahishurwe mu gihe ciwe. Bene data, tuko twigibya Bibiliya. Data Branham yavuze ngo iki canke ninde canke n'iki kibuza uguseruka mu buryo butumbereye kwa Antikristo, canke kuri ya muntu w'umugarariji, uriya mwana wo kugarariza canke wo guhona hano ku isi. Ni giki mu kivuge tuko twigibya Bibiliya? Ni giki? Le Saint-Esprit ni mwemu yera akiri mu ishengero. Ni ko muri Data Branham yavuze mu buryo butomoye. Mwemu yera mu mugeni ni ubushobozi bw'Imana buba bukiri ngaho ku isi, kugira ngo ibintu byose ntibitembagare ngo bishwanyuke. Mwemu w'Imana mu ishengero mu mugeni agumya Antikristo ngo ntaseruke. Nigihe umugeni azozamuwe, Satani ntazokorogwa hanyuma akinjira muri Antikristo. Aho rero azocika igikoko, nta muntu azoshobora gishobora kumugonda. Ariko bijanye no kuba ni mwemu yera ari mu mugeni, igihe cyose mwemu yera akiba umugeni hano ku isi,
L'antéchrist antikristo peut se manifester pleinement. ntashobora kwigaragaza mu buryo bubonekana neza, ntashobora kubikora mu buryo bugaragara neza, ntibishoboka. Tant que l'épouse est sur la Igihe umugeni akiri hano ku isi, kristo présent aba ahari l'esprit biciye muri mwemu, ari mu mugeni, abuza ibyo bintu arabibuza ko biseruka. mais ce n'est qu'après l'enlèvement Nigiye gusa inyuma y'izamurwa niho ibyo bintu bizogaragara mu buryo butomoye. Écoutez ce qui est écrit au Nimwumvirize verset ibyanditswe ku murongo Mais le w'indwi pouvoir ngo de l'impie kuko agit ibanga déjà en ry'umugararizo n'ubu ririko secret. Nous le rirakora savons déjà en ngo secret, turabizi à mw'ibanga travers tous les canaux politiques, biciye derrière mu buryo le bwa rideau, politike inyuma y'igihuzu. le pouvoir de l'impie Ubushobozi bw'umugararizo burakora guhera kera derrière les recensements. no mu bintu byo guharura barandika mu buryo bwiza yuko ngo nta bintu namwe bandika ngo barogistre, ariko byose barabyandika ngo bamenye aho umuntu runaka aba, barabizi neza, Savent de toute façon. barabizi uko biri kose. Et c'est pourquoi Nico nous gituma n'avons pas à nous inquiéter. ntidukeneye Verset guhagarika 7 de umutima. Thessaloniciens 2. Umurongo w'indwi ngo kuko ibanga ubushobozi ubushobozi bw'umugararizo n'ubu burakora mu ibanga, ngo mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurigwaho. Amen. Comme je viens de le dire, Kuko meje kubivuga, l'Esprit de Dieu mwemu w'Imana enlèvera l'Église. azozamura ishengero mugeni. Si Haranditse l'Esprit de ngo celui qui a ressuscité mwemu Jésus-Christ wiyazuye Yesu Kristo mu bapfuye aba muri mwebwe, il rendra la vie à vos corps mortels. azoha imibiri yanyu ipfa ubugingo biciye kuri mwemu aba muri mwebwe, biciye ku bushobozi bwa mwemu tuzohindurwa, tuzozamurwa. Umurongo w'umunani, Verset 8 umurongo w'itsinduka ba kabiri, umurongo w'umunani, paraîtra l'homme impie. ngo niho wamugarariji azohishurwa cyangwa azoseruka, ngo umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukoza kwiwe. Mais quand Ariko cela arrivera, ryari ibi bizoshika? quand est-ce que l'homme Ryari uyu muntu w'umugarariji azotituzwa? Par quelle venue? Ukuhe kuza? Pas lors de l'enlèvement. Atari mu kuzamurwa, oya, ntanabuke buke. Lors de l'enlèvement, le Seigneur Kuzamurwa umwami ntamanuka ngo ashike hano ku isi. Bizamurwa dusanganira umwami mu bicu, hanyuma tukazamurwa tukajanwa mu mazimano y'ubukwe. Ariko murashobora kubisoma mu byakozwe n'intumwa 19 mu byesho Yohana, igihe azoza ku farasi aje kurwana intambara, imuzi we yaje mu maraso, aho rero azoca urubanza, azosangangura uyu mugarariji, uyu munyabyaha, azomwicisha imwe mu ziva mu kanwa kiwe. Ndizera ko nabyanditse, ni Yesaya 11, nta muntu ashobora kubyirengagiza, bitegerezwa kuba ari Yesaya 11 umurongo wa 5, naho turasoma n'umurongo wa 6 kugira ngo tubibone neza. Muri Yesaya 11 umurongo wa 5, ndasoma hano mpereye mu gace k'umurongo wa 4 ngo isi azoyikubitisha inkoni ivuye mu kanwa kiwe, kandi abanyakibi mu kirundi, mu gifaransa ngo ni mu rudende, umunyakibi azomwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe. Umurongo wa 5, ubugororotsi buzomubera umukanda mu rukenyero, mbere ukwizigirwa kuzomubera umukanda mu mafinga. Ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene. Murabona ubu rero bijanye no guhindura ibintu bija mu kuganza kw'imyaka 1000, ni gushirwa mu ngoma y'imyaka 1000. Byose birahuza neza cyane, birahuza neza cyane. Turabandanya hano abitsoneka ba kabiri umurongo w'9, ukuza kuwo mugarariji kuzoza mu buryo bw'inkomezi za Satani kuri
n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Turashobora guhuza igisomwa hamwe n'ibyahishwe Yohana 16 ahaseruka impwemu zitatu zihumanye izikora ibitangaza kandi zigakoranya abami bo ku isi. Ibyahishwe Yohana 16 umurongo wa 13 ibyo bigenda neza bica muri ico gihe. Ibyahishwe Yohana 16 umurongo wa 13 kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zihumanye zisa n'ibikere. Umurongo wa 14 kuko izo ari impwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mu isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Murabona hano biraba intambara ya nyuma. Izi mwemu zihumanye ni impwemu z'abadayimoni ariko zikora ibitangaza, ariko ibitangaza ibimenyetso by'ibinyoma atari iby'ukuri. N'ibyo nabyo twabivuzeko ibyo atamuntu umwe ashobora gukora uyu muntu w'umunyakibi azobikora, ariko yagenewe ibyo ataza gukora igikorwa ciwe, nta kuri kuntu vyogenda. Ndasoma umurongo w'9 w'ibisoneka wa kabiri ukuza kuba mugararije nko guseruka kuzoza kuri mu bushobozi bw'inkomezi buryo bw'inkomezi bwa Satani kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Umurongo wa 10 n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Mu Bitesalonika ba mbere 5 aravuga ko tutagenewe uburake ariko twagenewe guhabwa agakiza. Hanyuma hano naho duce dusoma ngo hariho abantu bizera ibinyoma kubera yuko bataronse urukundo gukuri. Umuntu atizeye ukuri, atizera ngo yemere biciye mu rukundo, mu gukunda ukuri, uyo nta kindi kintu afise cyo kwizera kiretse ibinyoma n'ubujyajya. Muratemeye guhishurwa kw'ijambo azobeshwa na buri binyoma byose bitanzwe na buri mwemu byose, kandi byose aba ariho gutandukanya, byose aba ariho gutandukana mu bintu Imana ikora. Twabyumvise kenshi muri Branham avuga ko Imana ibintu byose ibishingira guhishurirwa. Abeli yarazi gute ibintu bihimbara Imana kuko ibyo yabihishuriwe, kandi ni muri uko guhishurirwa kw'Imana niho hari kwizera. Uyu munsi nasobanuye ubutumwa bwa Mwene Branham, sindabizi nimba hari umuntu yoba amaze kubusobanura. Nasobanuye agace k'ubwo butumwa, si umwuzuro wabwo, mbega ni impapuro zingahe, ndibwira ko ni nk'impapuro 54. Ni ubutumwa burebure ariko burimo urubuto rukomeye. Sinzi neza igihe buzosohokera, hariho nka 2 cyangwa 3 imbere yabwo, ariko ubwo ni ubutumwa burimo urubuto, rurimo ibyumviro bishasha ibyo jewe ubwanje ntigeze mbona ngo numve. Yerekanamo nk'akarorero impamvu abantu zo bisino rya kera bambara ibishato by'intama. Turabisoma mu Baheburayo 11 yuko baba mu masenga bambara ibishato z'intama n'ibindi. Hanyuma ibyo akabigereranya hagati y'umwungere n'intama n'abanuzi. Ni ibintu by'igitangaza gusa, ni ibintu by'igitangaza, ariko sinshaka kubyihutamwo. Ubwo butumwa bwitarinda gatonyi ni nk'ubutumwa bwa Noweli, ariko ibirimwo ni iby'ubushobozi. Uguhishurwa kuri muri bwo ni uk'ubushobozi mu by'ukuri, mbwishije ukuri kose. Ni gake
Elle contient beaucoup de nouvelles pensées. nanezerewe cyane n'ubwo butumwa kuko burimwo ibyindiro byinshi naramaze kubwumva ariko nk'uko namaze kubivuga ni igitangaza avuga n'umwami wacu akavuga uburyo ubwo ari bwo ingene ibintu byose byasoza impamvu yategerezwa kuvukira ingene yavukira mu ruhongore n'ibindi n'abungere byose hanyuma abigisha bose mu bya teologiya n'ibindi byose ndabisubiramo kubera yuko ndabyumvira ko uko nyine mu butumwa biba binyegeje ariko jewe ntibingora jewe sinize teologiya kandi sinzigira ndayiga ibyo ntaco bifise bipfana na jewe ntanga kugomba kw'Imana hano hose ndabironkeye amahigwe kandi ayo mahigwe abonekeye hano mu bakuru bitanga mu bakuru nibyo ntangeka ariko sinigeze nicira ku birenge bya Gamariyeri kandi sinzigera nicira ku birenge bya Gamariyeri ariko ndasubiramwe muzobyumva canke muzobusoma cyo nyinshi muri ubwo butumwa ariko kuri jewe bikubita kuri jewe bikoroka nk'imvura ibiguye hano aravuga mu bikatse kaba kabiri umurongo wa 11 ngo nje gituma Imana ibarungikira ubuzimire bakoreramwo ngo bizere ibinyoma nimyumvire Imana irungika ukuri hanyuma abantu ntibakwemere Imana ibarungikira rero amakosa kugira ngo bizere ayo makosa hanyuma ikagaba ko bigenda uko nyene hanyuma abo bantu bakumva ko bahumurijwe bakiyumvira ko ibyo bintu ari byiza bakiyumvira ko bahezagiye muri ibyo bintu ni ukuzimira bategerezwa kwizera ubwo bushobozi bwo kuzimiza kubera yuko batakunze kubera ko batahawe urukundo rw'ukuri ngo baronke agakiza kabo reka dushimire Imana yuko yashize muri twebwe gukunda ukuri iyo ni impano y'Imana nibiciye kuri ibyo niho duhabwa gufatanya n'Imana biciye kuri bwiye mu murongo wa 12 hacabugwa ngo kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarirwa kugabitanya bacirwe kwiteka murongo wa 12 murazi narabivuze mu gwete ruzuguruka ruheruka umwami we nyine bwiwe yaravuze ngo naravutse nza mu isi kugira ngo shingire naye ukuri Yohana 18:17 yaravuze ngo ijambo ryanje niko kuri Yohana 17:17 aravuga ngo intama zanje zumva ijwi ryanje Yohana 10:27 aravuga ngo ntimunyumva kuko mutari abukuri Yohana 8:43 yarabivuze abibwira abanyabwenge b'ibyanditswe ariko abukuri bose bumviriza bakunze ukuri hari mu mutima wabo gufatanya n'ibyo Imana ivuga biciye mu ijambo ryayo n'ibyishuro biciye kuri mwe mu wayo umurongo wa 12 mu bitsenika kabiri kugira ngo abatize ukuri bose bagahimbarirwa kugabitanya bacirwe kwiteka rero kizoba ari gitigiri kinini dushobora kubihindura ariko turashaka muko tuwobishobora gushira ukuri kubiterwa amatara nta kintu ciza nko gushira ukuri kw'Imana canke ukuri kw'Imana gushira ku gitereko amatara atagutakaza mbega mwiyumvira ko niyumvise gute atagukekeranya atakuvyanka mu mutima canke kituzimira nerekanye n'ubwenge ibyo mfata ko ari bigororotse kandi nazanye ikimenyamenya ariko muri Bibiliya ntidukeneye gusubira inyuma ahubwo ni abandi bazotegerezwa gusubira inyuma kwikosora ndizigira ko Imana izodufasha muri ibyo turafise kandi shaka kubabwira impamvu kubiraba ubumana bwa Yesu Kristo burababaza cyane abanyateologiya bikomeye barashaka gukora ibintu byose barashaka gutondeka ibintu byose byaba ari byo kuri ari by'ikinyoma ntaco bitwaye muri kano kanya baragerageza hanyuma bakazunguriza ku bijanye n'ubumana ariko ntibashikira uguhishurirwa ntibashikira mwovuga muti Imana yatugiriye ubuntu bwo kugumya gusa kubwo bwacu ukuguhishurirwa guhambaye kuko dugushirwa kose tukagushikiriza abantu umwami ashatse gukora ku mitima yabo akugura ugutahura kwabo akabarongorera kumenya ukuri kuko natwebwe dutegerezwa kwibaza ukuri niki
qu'une seule personne qui a dit dufise umuntu umwe gusa yavuze ngo ni jewe kuri nzira n'ubugingo, niwe kuri kwahishuwe nk'umuntu, ubuzima buhishuwe ni byose muri bose. Mwetaje bitushaka kuvuga iki? Ego izoba ari ntahe kuri benshi. Ndababwira yuko kubera yuko turi bo, hariho umurongo mu Baroma, birashoboka mu Baroma 11 ahavugwa ngo abayuda batejwe ishari. Baroma 11:14 ngo birakwiye yuko kumenya Imana bitomoye bizanwa, hanyuma Imana igashobora kwihishura. Nimba bategerezwa kugirira ishari abantu batari abantu b'Imana, ngo bategerezwa gutegwa ishari n'abantu ubwoko butari ubwoko bw'Imana. Umuhanuzi Hose yaravuze ngo mwebwe mutari abantu banje muzokwitwa abana b'Imana nzima. Rero Isirayeli ubwoko bw'Imana butegerezwa gutegwa ishari n'ubwoko butari ubwoko bw'Imana. Ego ariko si uyu munsi abayuda baravuga ngo murafise filozofiya yanyu na teologiya yanyu, natwe dufise ibyacu. Ntimufise ibirengeye, natwe ntidufise bikenya. Ariko umunsi uzoshika aho Imana umwami azokwemeza, aho umwami azokwemeza yuko ari Imana y'ukuri. Ko ariko byagenze ku musozi Karumeli, nta ruja n'uruza, byari bijanye gusa no gukorera umwami, ko ngo nimba ari Imana kandi bizoyijanye n'ibyo rero kwerezo mu mana bwa Yesu Kristo buzoshika ku gitereko amatara. Aho rero abayuda nabo bazogura amaso igihe Isaya yabo izoba ishize, bazoraba uwo bacumise, bazorira baboroge kandi bazogira umubaro ukomeye. Imana izogura amaso. Ndiyumvira yuko ibyo nivyo dushobora kwikweza ko uyu munsi Imana ihezagire amajambo ku bwacu twese kandi ibane natwe twese. Amen, amen.